umugambi payeje ugitangura twese twari mu kajembegete ntawabona iyaja n'iyava turumvikana n'ugwaruka icokogwa dushinga uwo mugambi andiko ndabivuga kuko ubushikiranganje bwose bwakora nk'uko abakora mu mugambi payeje igihugu cy'u Burundi nta numwe baba hatafise umuriyoni muravye umutahe bakoresheje muri payeje ukaraba umutahe ubushikiranganje bufise ubwari bwo bwose bo ukoresha ni mwiyumvira iyo woshika aho mu myaka ine ubu twataguye kubona ugwaruka rw'abamiliyarderi adatinya kuvuga ati jewe umuliyaridi ubu ntukifata tukibagena twarahanye intumbero turahana amahani tugira umuhigo bahereye kubanza kwigisha ugwaruka ingene bitunganiriza umugambi wunguka bigishije ugwaruka ibihumbi 44,929 twobaza ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumaze kwigisha abarimyi bangahe muri urwo gwaruka bigishije bashoboye gufasha imigambi 3,899 barayirosa uburyo iyo migambi yose ubugeze ku ntambwe ishimishije yamaze gutera imbere ubwo gwaruka gwagize imigambi ubu nabwo gwaceruha akazi urundi gwaruka uretse ubuzi bwatanzwe n'iyo migambi y'ugwaruka barashoboye gukora gushikaho hatangwa ubuzi 16,846 abantu bari bashomere mwumve muri imyaka ine gusa akariho karavugwa umuntu wese abonekera ku camwa yama turiho turihweza rero ibikorwa vyakozwe n'umugambi payeje nta muntu yohiga imanga turiko turashimira izi ndongozi za payeje ugwaruka bakubwira uti naho ntarashikirwa ndazi ko zoshikirwa nico gituma umugambi twace tugira ko ari umugambi w'umugani udahera n'abajene dukeneye yuko bazoza bararonka umwe aronka agenda yokorera uwundi agarukana muri payeje uwundi gushika hatagwaruka na rumwe ruzoba rukivuga ikintu citwa ubushomeri nga mu Burundi n'uzovuka nanezerewe cyane sanza mu gisagara ugasaka ugwaruka gwaho gwarijukiye ibikorwa rurakora none rero uko bose bari umwe twamutegurira agashiruka buteka miliyoni 5 abo rero bavate kwikura kuya ikindi mvuye ngaha ndabemereye ngiye gukora mfume nterereza kugira ngo payeje uko ari bane bose baronka imodoka y'akazi umwe wese nzoterereza kandi ndazi nzoyaronka kandi ico ndabemereye umunsi muzokukuruka rega namwe muzokukuruka umunsi muzokukuruka iyo modoka muzogenda muyijanye andiko ndabivuga kuko ubushikiranganje bwose bwakora nk'uko abakora mu mugambi payeje igihugu cy'u Burundi nta numwe baba hatafise umuriyoni naganda babwire yuko abantu bakorera muri leta bose n'abasuku ubuze yuko azotunga tungishijwe n'amahera ava muri leta nasubiza amero mu bwubati twebwe turiho kugira ngo dufasha bene gihugu nico gituma mu vyita fonction publique service public tubitahure kuko ivyo tutabitahura ntidutahura nico tujejwe gukora mu bisanzwe uno munsi nabonye hadefiye abaservitere gusa sinabonye abakozi nabonye abaservitere twari kuza tunezerwa twese abaservitere turiko turaba abakozi turaba ico twabamariye banezerewe batagize umwimbu mumenye ko ataco tuba twakoze ikigega ca leta kiri gusa muze mwese muvuga muti ntaco twahaye amaboko kubera kugira ngo ikigega ca leta kiboneke kiva mu makori n'amatagisi y'abikorera ivyabo none tutaborohereje nitwe rero cyangwa kwidoga ahubwo nibo twidogera wewe niba uri mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro wewe wamariye iki abadandaza n'abahingura
ku buryo boza nyene banezere nawe ukumva uti ngizi zangabo zanje wewe ukora mu bushikiranganje bw'uburimyi. Aha twari kubona abantu baje bikoreye ibiseke, umwimba ari mwinshi, ugaca ugira umunsi mukuru uti twarorohereje abarimyi bararima, twaraberetse ubuhinga bararimye barimbura, none turahiriwe, ubu mwimbu ni mwinshi, uci mu kigega hacabonera kuko barashora bagaca batanga amakori n'amatagisi. Nsabe abantu bose bazi ko barongoye abandi cyane abafise amashirahamwe yigenga, girana ibiganiro n'abakozi banyu kuko nibo bazobaha imitwe y'ingene mwunguka. Erega nibo babizi uko nibo bavyamamwo, barashaka kubwira bati mutama wogira gutya ibintu bica bigenda neza, hanyuma gacu bikora. N'aba rero bakorera leta turashobora kuvuga tuti ibitwo bigira uko. Abakozi ba leta mwese mugira inama, mwige ingene ikigega ca leta coduga, service yose ama ministere yose mutegereza kuzogira inama mwiga ingene ikigega ca leta coduga, kandi muze mu micegeranyo. Ndabahe ikiringo kingana iki, tuzoje ku munsi mukuru wa independence mwampaye icegeranyo ministere kuri ministere ingene ikigega coduga, inama mwagize, hanyuma muce mubimbwira tuje kubikora, murabe ko amahera ataduga.